iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika. ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mucumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri rero tuganira nk'uko bisanzwe ibibazo, amagara, ibikorwa n'ibindi byinshi vyerekeye umukenyezi n'umwigeme. Uno munsi rero tugiye kuganira n'ikisata c'ubuhinga canke co bita ubufundi, ingénierie mu gifaransa. Abigeme n'abakenyezi biga ubwo buhinga n'ubumenyi baracari bake, aho bagira kuri 8% gusa. Zimwe mu mvo zituma ivyo bitigira biguma hasi ni ukutamenya ibisata bihari muri izo kaminuza, muri za kaminuza, ukwiga ivyo abavyeyi canke ikibano gishaka, canke imico kame imwe ituma abigeme biga amashure make kugira ngo baje kubaka ingo. Ivyo rero bivugwa n'abaserukira amashirahamwe y'abakenyezi bize ivy'ubuhinga canke ubufundi. Mu kiganiro rero mu kanya turaza twigira hamwe ibijanye n'intambanyi ziri imbere y'umwana w'umwigeme canke umukenyezi, kugira ngo ashobore kwijukira ico gisata. Bavuga muri ayo mashirahamwe yuko ari imwe mu nzira zikomeye zo guteza imbere igihugu no kwiteza imbere muri rusange. Ni mu kiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe. Tubibutse rero ko kuri Facebook yacu nk'uko bisanzwe niho mushira amanimero yanyu, tukabahamagara mugaterera ibibazo, ivyiyumviro mu kiganiro muri Isanga. Turabahamagariye cyane cyane uno musi abakenyezi n'abigeme, muserure ivyumviro vyanyu, mushikirize ibibazo vyanyu kugira ngo twumve aho ikibazo gihagaze neza na neza, kubona ibitigiri vy'ukuja mu buhinga no mu bumenyi bwa ingénierie ibitigiri bibandanya biba bike. Rero ikaze mwese rero. Facebook yacu ni VOA radio yacu, Facebook ni VOA radio yacu, mushikirize nimero zanyu. Ikaze mwese rero mu kiganiro muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga. Igira hirya ariko mata. Winyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Ngo jewe ndi wibugo. Yego rata. Uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yaba. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Radio ijwi rya Amerika samiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi.
abigeme n'abakenyezi biga iby'ubuhinga canke ubufundi baracari bake cane, aho bivugwa ko bagera kuri 8% bonyene. Zimwe mu mvo zituma ivyo bitigira biguma hasi ni ukutamenya ibisata bihari muri za kaminuza, ukwiga ivyo abavyeyi canke ikibano gishaka, hamwe n'imico kama imwe ituma umwigeme yiga amashure make kugira ngo aje kubaka urugo. Ivyo bivugwa n'amashirahamwe y'abakenyezi bize ivy'ubuhinga canke ivy'ubufundi. Mu kiganiro rero muri sanga c'uyu musi, muri aka kanya turaza kwigira hamwe n'ishirahamwe ishirahamwe rijejwe vyo guhimiriza abigeme ku kwiga ivy'ubufundi. Turabire hamwe intambanyi ziri imbere y'umwana w'umwigeme, ingene zovaho, biriko birakogwa kugira ngo yijukire ivyigwa vyo mu gisata ca ingenieri ubuhinga. Rero tubahaye ikaze nk'uko bisanzwe, muterere mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro. Mutumire wacu muri sanga y'uyu musi ni umuyobozi w'iryo shirahamwe, turiko turagerageza kumurondera ku murongo wa telefone, ni Jeannette Kaneza. Hama turongera tuganire kandi na Joseline, akaba ari umwe mu bigeme baronse agashimwe gaheruka gutangwa n'iryo shirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bigiye ibijanye n'ubufundi. Tuributse rero ko mushobora no gutanga nimero zanyu kuri Facebook yacu nk'uko bisanzwe, adresse ni VOA radio yacu. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Reka mbanze nakire ku murongo wa telefone umutumire wa mbere. Ndabwiwe ko Jeannette Kaneza twamuronse ku murongo. Jeannette Kaneza, murantunga. Joseline, ikaze neza mu kiganiro muri Isanga. Murakoze. Ego ndabwiwe ko ku murongo wa telefone Jeannette Kaneza ataraja ko neza na neza, ariko reka duhere kuri mwebwe tuganira ku bijanye n'ubuhinga canke ivyo bita ubufundi. Wewe nico gisata urimwo, nivyo inyigisho wafashe, niyo ntumbero wafashe. Tubwire muri make, ni igiki cagutumye uja muri uwo mwuga? Benshi babona ko ari imyuga y'abagabo, benshi bakunze gucibwa intege iyo bavuze ko bagiye kuyijamwo. We vyakugendeye gute? Allo Joseline? Allo, mwaramutse? Ego, mwatwumvise? Ego, jewe nitwa Bigirimana Joseline. Ndi umwigeme yakurikiranye ico gisata c'ubufundi nk'uko mwamaze kubimenyesha abenegihugu. Hanyuma kugira ngo uwo mwuga ndawinjiremwo, kurya kuntu abanyeshure twese tuba turiko turatondera amashure yisumbuye kugira ngo tuje muri kaminuza, hariho ukuntu dutora ibisata tuzojamwo. Ibisata tuzojamwo rero nanje ico gisata sinanagitoye c'ubuhinga, muga gusa ndatora ibindi bisata. Hanyuma ivyo bindi bisata sinashoboye kubironka kubera amanota yanje nayo mfise amanota menshi, baca banshira mu biharuro na physique. Sinubure ndabivuga mu Kirundi muze muramfasha, cane cane Kirundi hariho amajambo agoye kuza turahindura mu Kirundi, muze muradufasha kugira ngo nabo nyene bariko baradukurikira batahura ivyo turiko turayaga. Hanyuma bamaze kunshira muri ico gisata, sinumvise ko impano yo kuja kwiga ivyo biharuro n'iyo physique ndabifise, cyane ndasaba ko bompindura bakanshira mu gisata c'ubuhinga. Nk'uko mwabivuze, ni igisata gihurikiyemwo abahungu ahanini cyane, kuko ndibuka tuciga mu mwaka wa mbere twari abakobwa 2 gusa. Ariko ivyo ntivyaduciye intege, twarize hamwe n'abandi kuko turamaze gutahura yuko ivyo basaza bacu bashoboye natwe tubishoboye. Rero turabandanya amashure, turayiga neza. Hari igihe vyatugora, ikindi gihe twabishobora. Ndibuka ko hariho ivyigwa hari ico bita gestion des matériaux. Nibuka ko mu mashure yose ntibize ico kweri
byaratumye ngira icyo bita deuxième kandi namvise ko mbabaye kubera iki kintu kigwa kinaniye kweri mugabo ibyo ntibyantumye numva nosubira inyuma ngo ndeke kubandanya amashuri yanje kuko narayabandanije igice cya mbere ndakimara ngira ndiga n'ikindi gice cya kabiri bita master hama rero mu buzima bw'akazi ngira umwigeme kenshi hari igihe abantu batakutahura ngo uzi urabishobora rero batamaze gutahura ni wowe ubwawe kubatahuza icyo ushoboye ego muri uko kubatahuza icyo dushoboye nirabereka icyo ushoboye kuko umwigeme cyangwa umupfasoni jewe rero ibyo ndoto zanje zikwerekana icyo ushoboye narazishitseko bazinga duhava tuza kuyaga mu nyuma mugabo nohamagarira abandi bigeme yuko batogitinya mu byigwa mu bindi basaza bacu barashoboye nk'uko natwe dushoboye kimwe gusa twumve ko dushobora kuzana ikintu cy'impinduka aho duherereye bivuye kuri twebwe nyine abigeme cyangwa abapfasoni. Ni byiza cyane urakoze cyane Joseline. None wavuze yuko ibiharuro wasa n'ubitegera cyane n'ubitahura warabishobora birasabwa cyane rwose kugira ngo winjire muri iki gisata ko ngira ngo gishobora kuba ari kimwe mu gituma benshi batacijukira cyane kumbure bakanavuga yuko n'abigeme batanashoboye n'ibiharuro. Ubona ibiharuro ari byo vyoba intambanyi mu kugira ngo abigeme babyijukire ibi bisata? Ego aha nishura mu nzira zibiri. Nibyo mu gisata cy'ubuhinga birasaba ko umuntu aba azi ibiharuro kubera ibintu byinshi ibyo dukora bifata kuva hasi ukubaka ukaduza inzu kuva hasi gushika hejuru nta kintu na kimwe udakora udafite n'ibiharuro. Mugabo nubwira abapfasoni cyangwa abigeme ko icyo nicyo kababera intambamyi ibintu byose n'ishaka kuko jewe ndibuka abo twari kumwe ku ntebe y'ishuri hariho abari baje bava mu bindi bisata bavuga indimi mvuze indimi ndashatse kuvuga ajya ma faculté de langue nk'abavuga igifaransa abavuga icyongereza abavuga igiswahili kandi barabishobora. Ibintu byose rero ni ishyaka ry'umuntu kubera ko iyo ikintu gikunda uracitangira ukakirondera umwanya ukakiga ukakimenya. Yego jene baremesha nongera ndabahimiriza ko uwumva muri we afite iyo mpano yo kwiga uwo mwuga ko ibyo byo kuvuga mu biharuro ntabyazi bikamuca intege ikintu cyose n'ishaka kuko ndibuka none tugenda mu wa mbere kugira ngo twagiye mu wa mbere tuzi ko rimwe guteranya rimwe ari kabiri ntabyo twari tuzi muka twarabyize kubera ko twari dufise aho dushaka gushika. Nawe nyine uwo mwigeme cyangwa umupfasoni yumva hariho nk'umuntu yamubereye icyitegererezo kubera ko yabonye ibyo akora yo ujya muri uwo mwuga akabyiga byoroshye ni ibintu biga kandi abantu bawurimo n'ukuri ntabwo tumeze nabi rwose. kirabatunze umwuga urabatunze. Ego wavuze kandi ikintu gikomeye cyerekeye ugutahuza abantu ibyo ushoboye n'ibyo urimwo. Iki coba ari igikorwa nacyo nyine kumbure gikwiye gushigwamo ingufu nyinshi abantu bagatahura ubuhinga ubufundi ni iki neza na neza hasabwa iki neza na neza. Uba usanga wisigura cyane muri uyu mwuga iminsi myinshi iyo uri kuragerageza gusigura ibyo urimo n'ibyo ukora birafata umwanya mwinshi kwama uri kurasigura. Nakubwiye intambamyi zihari ku mwana w'umwigeme cyangwa umupfasoni abantu benshi bakunze kuvuga ngo ntibabishobora ibyo bintu ibi byo kubaka kuba ari ukubera batabitahura ibisabwa cyangwa kuba ari ukubera kutamenya uwo mwuga uwo ari we neza na neza n'ingene uwushikako. novuga ko bifatiye ku mico n'akaranga byacu
kujya hariho n'imigani myinshi abarundi bashyizeho ivuga ngo umugeni ngo ntasakara inzu ngo cyangwa ingwi ivoba byinshi kumva ko hariho imigani igikiniza umwana w'umwigeme iyo tugiye mu ibyo bintu by'ubuhinga ntabwo ushatse kuvuga iki nashatse kuvuga ko abantu bakwiye gutahura nashatse kuvuga ko abantu bakwiye gutahura umuntu bamaze kubona icyo yakwirikiye ubwo buhinga babimwubahire binashobotse bamuhe icyo akora jewe notanga nk'akarorero hariho umushingantahe umwe ntabwo kuvuga mu izina yarampamagaye arambwira jose ndashaka gukora igikorwa cyari cyo kubaka inzu mugabo twatangura gushushanya yego hama ndamubwira nti nta kibazo turavugana hama ndamushushanyiriza arabyemera wanashaka aramuhamagara mu muryango iwe aramubwira umukozi wiwe ati dore yadushushanyirije cya gicapo cy'abantu twifuza ngiki hama twifuza kuzomuhereza akazi ariko hanyuma nibyo akazi karakiwanje mugana by'abandamije kubera impamvu zitabapfuye kandi naje zitamvuye ko mugabo nibaze ko tuzobandanya mu nyuma rero niho namubajije ndamwegera umushinga ntawe we ndamubaza nti none hajya kubera icyo wabirige kurya acambira ati nabanje gusigura birebire ndamubwira ko nagusanze ahantu uri kubakisha etaje za mazu agerekeranye ndamubwira yuko ufite experience numva rero byari ngombwa ko nseruka jewe nka jewe Joseline nkamusigurira nkamwereka icyo nshoboye sinzi kuri kuratahura ndatahura numva ko byabaye birebire cyane karanga ya migani abantu umva baca bafata bakaca bayishyira ku bantu bose nicyo gituma rero iki kiganiro numva kiduhaye umwanya wiyaguye wo kubwira abenegihugu yuko abigeme bize iby'ubuhinga barahari kandi babishoboye kandi bashobora no kubisirukana ahantu bikemerwa abantu bakabona icyo bakoze ukabona nawe umusaruro w'ingufu w'ibyo uri kurakora abigeme koko nk'uko bivuze barashoboye barubaka amazu baracapa ibyo bita amaplan barakora byose urumva bari hano mu babaza ibibazo mu bashikiriza ibyiyumviro kuko bariko bavuga bati barashoboye kandi inzu zanyu imigambi yanyu barashoboye kwishika ko rero ni mubahe amasoko hama none Joseline wewe wari ufise icyitegerezo wavuze icyitegerezo ku bandi ko gikenewe wari ufise umuntu witegereza ko uvuga ati hariho umukenyezi nabonye yabishoboye canke warabiye muri rusange ku wundi mugabo uvuga uti naho ari umugabo ndabishoboye wari ufise icyitegerezo ego nakivuze jewe novuga ko kurabira ku muntu nibyo mugabo sinamurabiye ko muri kino gisata c'ubufundi jewe nakuze njya mu bintu by'amashyirahamwe cyane cyane atuma iterambere ry'umwigeme aho rero jewe nasanze iyo y'abigeme baciye ubwenge cyane kandi bakora igikorwa ukabona yuko igikorwa bakoze bakiranguye neza nanjye rero canumva icyo gisharara cyo kuba ubundi mwigeme nanjye undi muntu ashobora kundabira akavuga ati nomera nka naka byondyohera naho rero jewe iyo mpano ukumva ko nanje hari icyo nshobora kuzana muri kino kibano cyacu nayikuye kuko uravye uri kuraraba ukungene abigeme ba kera bafatwa icyo kimwe n'abigeme bo muri kino kinjana turimo abigeme ba kera barabigeme babwira ko ari abadevanzu ko ari abo gusigara barakora udukorwa two mu nzu basaza babo bakaja kwiga rero twebwe turiko turarukira ivyo umva byaratumwa kumva umenga hari icyo tutashitse ko twategerezwa gushikako rero amahirwe uyaronse yuko wumva ko nawe iyo ntebe y'ishuri wijako ukazoba uwundi muntu ashobora guhindura abandi
jewe numva nanje iyo mpano ndayifise yuko uwundi muntu abandi nanje bandabirako bakavuga ndashaka kuba nka Joseline. Ego ni vyiza ndabwiye ko ku murongo wa telefone tugize amahirwe tukaronkana Jeannette Kaneza akaba ari no muserukizi w'ishirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme b'abafundi. Jeannette, Madame Jeannette, kaze neza mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane. Muradutunga telefone zari zagoranye haba ari ku ruhande rwawe ku ruhande rwacu rezo iki, ariko turashima ko tuba turi kumwe muri kano kanya. Rero twariko turaganira na Joseline atubwira byinshi vyerekeye ingene umwigeme aja muri iki gisata muri domaine y'ubuhinga canke bamwe bakayita ubufundi, mu gifaransa ni ingénierie, ariko mu kirundi benshi baragerageza kuyita gutahura iki gikorwa iki gisata ico arico kuko kirimo ibintu vyinshi cane. Rero mbere ko dutangura byinshi byerekeye ishirahamwe ryanyu n'ingene mukora n'ingene mugerageza gufasha guhimiriza abigeme n'abakenyezi kuja muri kino gisata, tubwire ingénierie, ubufundi canke ubuhinga, iyo turiko turabuvuga tuba turiko tuvuga iki neza na neza? Murakoze cyane. Iyo turiko turavuga bitwita ingénierie, ico twita ubuhinga, tuba turiko tuvuga ni byinshi biratandukanye. Hariho ibyo dusanga mu masiyanse appliquée n'ibindi byo mu masiyanse nko muri biologie, chimie cyangwa mathématique. Mugabo twebwe ibyo duhimirizamo abakobwa ni cyane cyane ibinye iyo ubyize ukabiheza akazi ukora, umwisho wa byose ari ikintu kiri kuri terrain kiboneka gifadika. Kenshi dukunda kubona yuko umengo bisaba inguvu, ariko ugaca abakobwa bagaca bagerageza gutinya kuko umengo bagira ubwo ukamengo byahariwe abagabo. Niyo myuga twebwe tuvuga, hariho nk'ibyo kubaka n'iby'ibintu bijanye n'inyubako zisanzwe cyangwa inyubako zikomeye cyane rwose nk'inzu, amavoie ferrée, hariho n'ibindi bijana mu nko muri hariho nka ingénierie en génie civil, ibyo nyine bijanye n'ama infrastructure. Hariho na ingénierie muri architecture, ni ingénierie ijanye n'ibintu byo bashyira ku rupapuro amaproje abantu baba bifuza gukora. Hariho n'ibijanye na ingénierie mécanique, aho ni cyane cyane mu byuma, na ingénierie en électricité, aho no kuvuga ni ibijanye n'umuyaga nkuba. Hama hakabaho n'ibindi bijanye n'ama ingénierie mu ma énergie, ibintu bijanye n'amasoko dushobora gukuramo umuyaga nkuba nayone. Hariho ayisubiriza, hariho n'ibindi nka ingénierie en informatique, ni bijanye imbuga za none ibi bagira ama exploration mu madomaine ya informatique, mu ma web, imbuga bijanye imbuga ngurukana bumenyi. Oya, iyo ni TIC, ni ingénierie, iyo ni irarenza ko hariho informatique isanzwe bagiye ushobora gusanga bagira ama logiciel kanaka bagira iki na TIC, ico ni ingénierie harimo telecommunication, ibintu nk'ivyo bijanye no kumenya no guhanahana amakuru, yego. Hariho ingénierie ijanye mu bidukikije, nabasanga baba baraba gute amashamba ameze gute, ibintu byose biba biri ngaha ku isi kugira ukuntu twoshobora kubitunganya neza ibi bintu twese tubayemo. Hakaba hariho na ingénierie aéronautique, iyo nayo ituma nibiba bijanye n'indege, ibintu biguruka biciye mu kirere, na ingénierie spatiale. Iyo nayo nijyanye n'abahinga mu mafize bigenda juru. Ego n'ivyo bintu mengo uriko urakora, twebwe ibyo duhimirizamwo abakobwa n'ivyo mengo bidusaba inguvu, ariko igituma ari ubuhinga ni uko dukoresha umutwe, hanyuma tugaheza
tugashyira mu ngiro tugakora ko ibyo tuba twiyumviriye ibyo tuba dushaka gukora nibyo hari aho bisaba ingufu ariko si twebwe dukoresha izo ngufu ni ababa bari ku mpande zacu aho tuba dukorana. birumvikana cyane ko ubu buhinga ni bwinshi, wabivuze neza uvuga uti ni ikintu umuntu ashobora kubona yakoze umugambi yaranguye ku kintu gishobora kuzanira akamaro mu gihugu mu buzima bwa misi yose bw'abantu, haba ari kubaka ikintu, haba ari kugicapa mbere y'uko kijya mu ngiro, haba ari ubufundi mu gukoresha amamashini mu kuyubaka no kuyatunganya. Ni byinshi cyane biri muri iki gisata bita engineering. Rero iki gisata kijamwo abigeme bake, abakenyezi bake. Hariho twumvise mu ijambo mwashikirije igihe mwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ubu buhinga nyene, yuko ibitigira ari bike cyane, ari nko 8% y'abaja ku ishuri cyangwa y'abavyiga. None turumva yuko kandi mwatanguye n'ishirahamwe ryo kugira ngo muhimirize abigeme n'abakenyezi babijemwo, intambanyi ziri imbere yabo bazirengere, ariko babijemo kuko barashoboye nabo nyene. Tubwire rero ishirahamwe ryanyu iryo ari ryo nyine mwaritanguye n'intumbere yaryo neza na neza. Ego, ishirahamwe ryacu mu gifaransa ni Femmes Ingénieures Actives pour le Développement Inclusif, twita kenshi FIADI, yavutse mu mwaka wa 2018, itariki yemerewe gukora neza na neza ku mugaragaro itariki 30 z'ukwezi kw'icumi 2018. Intumbe ryavutse kugira ngo rihimirize umukobwa areke kwikumira, ariko yemere yuko nawe aciye ubwenge, aje muri ibyo bintu umengo byahariwe abagabo, nawe kugira ngo agire ica yimariye, agire n'ico amariye igihugu, kugira ngo dushikire abo tubwira nabo ni abana baba biga mu mashuri yisumbuye abakobwa, kuko turabona cyane yuko ntibamenya ibintu biri mu mayuniversite. Rero batamenye amafakulite ahari, baca bagerageza kwiyorienta bivanye n'ibyo ikibano cabo kiba kiri. Hariho ababa bafite ababanya, abaganga, abasoda, abapolisi, abigisha cyangwa nka musitanteri. Mugabo ibyo byose nibyo baba babona, bagaca barondera kuja kwiga ibyo biri mu kibano cabo. Ariko iyo baronse bamenye yuko muri universite hari ibindi bintu bishobora no kuba bihuye n'ico bifuza kuvamo mu buzima bwabo, ugasanga bogiye kuvyiga, rero bagaheza bakabura iyo information. Twebwe rero ni twebwe twagize ayo mahirwe kuja kuvyiga, twagize amahirwe yo kubyisangamwo bamwe tugaca tubabwira ingaruka nziza yo kuja muri iyo myuga, kuko ni imyuga nuvuga akazi si ikintu umuntu abura cyane rwose iyo wabisize. Birashoboka n'inzu tukakabura, murabona ko ari kiza ku isi yose, abantu les jeunes badafise akazi, hariho iyo chômage. Mugabo biroroshe yuko warabyize ugira uronka akazi, nubwo batakaguha wewe nyine wakikorera ubakironderera. Kandi niyo na myuga ituma igihugu gitera imbere, cyane cyane mu bihugu byacu biba biriko biratera imbere. Ubona ko dukenera amabarabara, amasoko, dukenera guteza imbere la communication. Ibyo biraheza rero bigatuma abanyeshuri babimenya, hama bakaja kuvyiga. Ariko tukaca dusubira tukaja mu ma universite, hari aho ugenda ugasanga uriko uravyiga ariko sico vraiment washaka. Ni gute? Kuko sico washaka, hanyuma ugaca usanga hariyo abahungu benshi cyane rwose baracika intege. Turagerageza tukabereka twebwe twabyize tugeze hehe, bimeze gute, tukabankoraja. Nico kimwe n'ababa nyine ari abayenjeniyeri, aho kubera usanga ari monde gusa y'abagabo, tugaheze tukavuga tuti namwe muri abagore reka mube excellente, mukore akazi. Ntibadusubire kuvuga ngo uri umugore uri ngaha kubera ngira bagize cooptation, bagize iki. Erekana yuko ufite ico umaze, erekana ico kintu cotuma bagushira aho uri,
bigatuma banangaja n'urundi yavyize ntabaragira amahirwe yo kuja ku kazi yo kuronka akazi twebwe nyine tukihisha iteka aho tuba turi hari aho n'ibyo badukumira kuko bamabona umengo ntabyo dushobora n'iby'abagabo ariko hari aho natwe twikumira ugasanga umengo ntitwobishobora twarabyize ariko ntitwobishobora kubikora ku kazi rero uko tugira sensibilisation turagenda tukabivuga nyine aho nyine mu mashuri tukagira amaconference tukavuga ibyo bashobora kwiga mu universite bihari nko mu mashuri yisumbuye tugakoresha amakonkuru tukagira amavidewo yerekana abagore b'aba enjeniyeri bashoboye gushika kure bakagira icyo bimarira n'icyo bamarira igihugu n'ikibano. Yego murakoze cyane Madame Kaneza, urazi ko intambanya ari nyinshi cyane, muraza kutubwira kumbure mu kanya mwebwe na Joseline bimwe mu byo mumaze kurangura kugira ngo kumbure abo bigeme abakenyezi bariko barabumva bumve koko yuko bikorwa biriko birakorwa hamwe n'abagabo washaka bumve yuko mwarabyize mwaraminuje muriko murabikora, haba ari inyubakwa haba ari ubucapa haba ari iki byose muriko murabikora. Muraza kutubwira mu kanya bimwe mu bikorwa hamwe mu maproje mumaze kurangura, ariko mbere yaho reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone. Abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bariko barabumva barashaka gushikiriza ibibazo canke ivyiyumviro. Reka mpere ku witwa Marcel. Marcel, uraho neza? Muraho neza Oriane. Yego ndaho ndashima, nawe? Nanjye ndamahoro, ndi Kigali mu Rwanda. Ndashaka gushimira abo batumirwa, mbonereho no kubanza kubasuhuza nibagira amahoro. Ni kuvuga ngo icyo ni igitekerezo cyangwa se icyiyumviro nshaka gushyikiriza abagore, abakobwa cyangwa se abakenyezi, abigeme barashoboye n'abantu nkatwe. Ibyo ndabivuga mu ngingo ebyiri zikurikira. Niba umugore ashobora gufata ingwa akajya gutanga uburere bwiza mu ishuri, akaba ari umurezi, akayobora ikigo cy'amashuri, uko ayobora ikigo cy'amashuri ni nako ashobora kuba enjeniyeri, bigashoboka. Ibyo ngibyo twebwe rero mu Rwanda dusa nk'abagenda tubigeraho, wenda nubwo tutarabigeraho ku rugero rushimishije, ariko intambwe imaze guterwa ni uko mu mirenge yose y'igihugu cy'u Rwanda uko ari 413 buri murenge leta ifite gahunda yo kubakamo ikigo cy'ubumenyingiro, ku buryo ubu ngubu dufite n'ikigo cy'igihugu cya Rwanda TVET Board gishinzwe ubumenyingiro, kuko dushaka ko abantu benshi, ntabwo abantu bose baziga siyansi, kuko muri iki gihe imyanya ya siyansi yego iriho, ariko ni ngombwa ko dukeneye abantu b'abenjeniyeri mu mashanyarazi, mu mazi, pombiye, electricité, menuiserie na masonori, kubera ko yaba abakobwa yaba abagabo bose banganya imbaraga, ahubwo abakobwa navuga ngo ntibitinyuke kuko nabo barashoboye n'abantu nkatwe. Cya kabiri, ubu ngubu mu Rwanda iyi sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandeya, dufitemo abapilote b'abakobwa 2 baragurutse indege nka basaza babo kandi barabishoboye babigezeho. Ikintu cya mbere bagomba gukora ni ukwitinyuka gusa, bamenye imbaraga barazifite, baranashoboye, kuko buriya wanakoresheje abafundi b'abadamu b'abagore cyangwa se umukobwa akagusudirira urugi rwo gukinga inzu yawe, abikora neza cyane abishyizeho umutima, nta puresha. Naho abagabo nyine baba bazi ngo ni bya bindi, buriya wakoresheje umugore ntibabona anakoresha umugabo burema. Ni icyo gitekerezo nashaka gutanga, nabo barashoboye n'abantu nkatwe. Murakoze cyane Marcel, turagushimiye. Reka mpindukire tukiri mu Rwanda, nakire na Ngoboka Jean Claude. Ngoboka, uraho neza? Muraho neza, murakarama? Turaho turashima. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza, nta kibazo dufite. By'umwihariko muravugana na Ngoboka Jean Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kerwa, mu Rurema ya mbere, umukozi w'ikiganiro muri Isanga muri rusange. Ikiganiro nkunda cyane bitewe n'ibitekerezo byiza ndetse n'ibiganiro byiza kirangwamo muri iki kiganiro. Turagushimiye. Ikibazo cyangwa icyumviro? By'umwihariko reka mbanze nshimire kuri abo batumirwa mwadutumiriye b'uyu munsi. By'umwihariko ndagaruka ko uburinganire
uburinganire icyo ashatse kuvuga mwagarutse ku kuba abakobwa ahanini 8% mu kintu cyerekeranye n'ubwenjeniyeri bisangamo atari benshi, ariko mbanza nshimire leta y'u Rwanda muri rusange. Hano dutuye mu burasirazuba mu murenge wa Gashanda muri aka karere ka Ngoma hari kubakwa imihanda ya kaburimbo hirya no hino, hari kugezwa amazi meza mu midugudu itandukanye, ariko ikintu shimira igihugu cyacu cy'u Rwanda ni uko ahubwo umubare mwinshi uri gukora muri ibi bikorwa by'amaboko cyangwa se ibikorwa byerekeranye n'imbaraga, icyo twakwita nk'igitsina gore, igitsina kobwa, nibo bantu ubona biganje kurusha abahungu muri aka kazi. Noneho ugasanga mu bintu byerekeranye no kubaka imihanda abakobwa nibo bari kuza imbere, n'abasaza bakabunganira, ariko byerekana ko ikintu cyo kuvuga ngo abakobwa cyangwa se abadamu hano muri Burasirazuba barahejwe, ntabwo baboneka neza mu bintu byerekeranye n'ingufu n'ubwenjeniyeri. Twebwe turi hejuru cyane, cyengeka ni ijana kuko ahanini nanjye mba ndi kubirebera nk'amaso yanjye nk'umuntu utuye hano mu Burasirazuba mu karere ka Ngoma. Ubwo rero icyo nakumva ni uko bwira abo batumirwa, umudamu arashoboye n'umukobwa arashoboye, imirimo dukora na basaza babo nabo barayishoboye. Icyo nareba rero muri icyo gihugu wenda cy'abaturanyi, nko batumirwa nabumvishe, nibarebe ahubwo barebe ngo harabura iki bo muri kominite yabo kuba bazamura igitsina kobwa kugira ngo kibashe kuba cyakitabira imirimo nk'iy'abagabo babasha gukora, kuko ikigaragara barashoboye, ariko bashobora kuba nta mahirwe babona yo kuba babona uko bakiga iyo mirimo kugira ngo nabo babashe gukora ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu gihugu cyabo babashe kubonamo akazi bakora. Ahanini akenshi tugenda twumva ngo ubushomeri, ugasanga ngo ubushomeri ku bagudamu, ariko ubwo bushomeri bugaturuka no kuba bamwe mu babashinzwe batabakurikirana ngo barebe ngo nimba turi mu mujyi wa Bujumbura cyangwa mu mujyi wa Ngozi aho bita za Gitega, turahabona abakobwa bangana gutya. Aba bakobwa bashobora kuba baza nabo bakiga ibyerekeranye n'ubwenjeniyeri mu kigo runaka kiri muri ako gace, noneho nabo bakabasha kwiteza imbere, ndetse nabo bakisanga ku mirimo ikaze cyangwa se iremereye y'ingufu nk'iy'abagabo. Ahanini atavuga ngo bakirara kuvuga ngo twe ntabwo dushoboye, ahubwo ntibatinyuka, ariko batinyuka n'ubuyobozi bubafashijemo. Ikindi rero ngaruka narambiranye kongera ibigo by'amashuri by'imyuga muri rusange. Hano mu Rwanda ibigo biri kubakwa, na hano mu murenge wa Gashanda hari ikigo kigiye kubakwa by'umwihariko. Icyo kigo kizajya cyakira imyuga itandukanye guturuka ku budozi no kugera mu kwigira perimi, ukaba wabasha gutwara ikinyabiziga nubwo batazajya baburimo. Ni ikigo kizaba gikomeye kizubaka ku kigo cy'amashuri abanza cya Bitare kiri mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Ariko icyo kigo ubuyobozi iyo buri gushyiramo gusasibiliza abaturage ati muzane abana banyu guturuka ku mukobwa kugera ku muhungu. Iki kigo niyo mahirwe mubonye, aho kugira ngo umwana azave ku Gisenyi aze kwiga muri iki kigo, kandi hari abana benshi baturiye aha bavuga ngo babuze ibigo bigaho. Mwazana b'abana baturiye abenshi ugasanga nabo bari kukibyaza umusaruro kugira ngo kizabasigire akamaro, bakuremo n'ubumenyi, ko hari abana usanga baracikanwe bitewe n'ubumenyi bwabo bafite, ugasanga kujya kwiga hakaba kure, deparasoma yo kuba ababyeyi babo ikaba ndende, siporo. Ariko ibi bigo iyo biramutse bigiye bishyirwa hirya no hino mu mirenge n'uturere, ahanini hari ikintu bifasha ku bangavu ndetse n'abahungu muri rusange. Naho rero mu Burundi icyo ngiye mbona muri rusange nk'ubitambangura nihongerwe ibigo by'amashuri. Icyo kintu wenda byerekeranye n'imyuga, kugira ngo haba abiga mu enjeniyeri, ubwubatsi, kwiga amamoto, gukora imihanda, kuba wakiga kuba waba nk'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko ugasanga ahanini igitsina kobwa kidaheza. Urakoze cyane, bajya kukisubizaho muri rusange. Urakoze cyane Ngoboka, ni byiza cyane. Unye ushikirije ibyumviro byinshi cyane kandi n'ibibazo birimo, ariko wakoze no gutanga n'icyumviro cyerekeye ibigo bikwiye kubakwa
ni byiza ko muri ako karere kawe ubona yuko umukenyezi n'umwigeme ariko arashigikirwa ariko aratera imbere. Iki kibazo c'abigeme n'abakenyezi batari muri ubu buhinga canke ubu bumenyi ni ikibazo kiri ku isi yose, si no mu bihugu vya Afrika gusa, no mu bihugu vy'amahanga vya Amerika n'ahandi abakenyezi n'abigeme baracari bake muri ivyo bisata, ariko iciza nuko bariko baragerageza guhimiriza umwe umwe wese kugira ngo ashobore kuvyinjiramwo. Turabibona yuko no mu Burundi n'ayo mashirahamwe ariko aragerageza muri iyo nzira nyene guhimiriza abagenzi babo kugira ngo bashobore kwinjira muri ivyo bisata. Ego hama twavuze ko mu kanya baraza no kutubwira ivyo bamaze kurangura. Jeannette na Giselle baraza kutubwira ibikorwa vyabo barimwo muri iyi misi. Reka mbandanye ku murongo wa telefone mpe akaryo abandi. Nakire Fidele, uraho neza? Muraho neza. Ego. Ndabumva. Ikibazo canke iciyumviro kuri iki gisata, umwuga w'ubuhinga canke ubufundi bita ingenieri mu gifaransa? Sindi bubaza ahubwo ndatanga intererano yanjye n'iciyumviro ndi butange. Nibyo koko muranyumva? Ego. Nibyo koko mu bisata by'ubuhinga n'ibyo bita enjeniyeri abigeme baracari bakenya cyane. Kuba ubuke bwabo rero biterwa ngira ngo hanini nibyo nibaza, ariko kandi biranagaragara ko bishobora kuba ari byo. Biva ku myumvire cyane cyane y'ababyeyi b'Abarundi, aho usanga umwana iyo ariko atera imbere mu by'amashure bakunze kumwitiramo icyo azokwiga, bakavuga ati re mwana wanje genda wige iki n'iki. Aho rero usanga kenshi ababyeyi bacu batumva neza yuko umwana w'umukobwa ashobora kwiga ibintu bijanye n'ubuhinga ari bwo enjeniyeri. Icyo ni icya mbere. Kigira kandi nibaza yuko iva no ku makaminuza nayo nyine afite ibyo bisata bya enjeniyeri cyo kimwe n'ibindi bisata byose, aho usanga badakora amapibilisite kugira ngo abana bifuza kwiga ibyo bisata bamenye neza aho bashobora kubisanga. Abaremvuga nti abavyeyi bacu boha liberite totale, uburenganzira bukwiye abana twebwe urubyiruko tukagira uburenganzira bwo guhitamo icyo twiga kandi bakadushigikira mu cyo twifuza kwiga. Kigira kandi nifuza guterera amakaminuza afite ibisata bitandukanye harimo n'ibyo by'ubuhinga nyine ari bwo bwa enjeniyeri, bogerageza gukora kumenyekanisha ibisata bafise kugira ngo abana babimenye bamenye naho bashobora kubisanga. Murakoze, interano yanjye yariyo. Urakoze cyane Fidele, turagushimiye. Ego ngaruke kuri Jeannette, umuyobozi w'irishirahamwe turiko turaganira naryo ry'abakenyezi n'abigeme b'abafundi abahinga. Twumvise byinshi ku banywanyi b'ijwi ry'Amerika baterereye babaje n'ibibazo, ariko harimo abaterereye bavuga ko hakeneye kuba ibigo byinshi. Hama abandi baravuga bati hariho ibintu vyerekeye imiryango, abavyeyi bakwiye gushigikira no gutera intege abariko baraja muri ibi bisata. Kuri mwebwe ga Jeannette, mubona nko mu miryango ikibazo muri iki gihe gihagaze neza hehe? Koba ari ukutabatera intege ngo babijemwo, canke koba ari uko ari imico ibandanya ikumira uwo mwigeme ivuga iti ntukwiye kuduga uruhome, ntukwiye kuja munsi y'umuduga? Neza na neza kuri wowe ubona ikibazo gihagaze hehe muri iki gihe? Murakoze cyane. Icya mbere ni uko imico y'Abarundi ntituma umukobwa, ntiyankohaja umukobwa aja kwiga ibintu bikomeye cyane rwose. Nuko kuntu rero bidahezwa ngo abari ku ishuri bamenye ico bashaka kwiga by'ukuri, bamenye akavuga ati nk'ubu jewe nize nka génie civil, ni giki bizongera ingaruka nziza kuri jewe no ku gihugu canje cyane no ku kibano canje. Hariho imibereho y'Abarundi n'ivyo, ariko hariho no kutamenya. Ego hama ugere ko utubwira bimwe mu byo umaze kurangura, umaze gushika ko byagushimishije, bigushimisha, wishimira nk'umu engineer.
jewe ibyo nubivuga nk'uko ndafise aho nkora n'ibyo mugabo ubu no munsi nibaza yuko mvuga ku byerekeye iyi association yacu icyo tumaze gukora tukabona ko kigira impact nuvuga nti turamaze kuja ku mashuri tukavugana tukaganira tukababwira ibihari nabo bagaheza bakavuga ati ntabyo twari tuzi ko bihari hariho nk'abatwemerera kuzo kwiga astronomy ikintu cyiza cyane rwose baraheza bakamenya tukabona yuko bafite iyo nyota yo gushika aho batari bazi bashike aho umukobwa ashobora kubona ati nanjye ndafite icyo nshobora guterera hariho n'iyindi journée internationale de la femme en ingénierie twatanguje ngaha mu Burundi yari dutumye naho tubivuga cyane rwose turasanga abapfasoni baba bari kuri terrain ibyo bakora baheze batuganirira intambamyi bahura nazo iyo documentaire yadufashije gusubira gutwara mu mashuri tukanapresenta tukanareka abandi ba ingénieur kugira ngo tubatere intege turagira na concours muri icyo gihe nyene ya idée innovante aho abakobwa bashoboye kwapurika cyangwa abagore b'aba-engineer baronse ubushimwe bahejeje kuronka ubushimwe turagira n'imana nziza turaronka financement kugira ngo amaproje yabo atangure novuga nti turiko turatuma umugore w'umu-engineer mu Burundi nibyo hariho abiyafirma ariko n'utiyafirma ubu unye ariko aragerageza kandi bakaba aba entrepreneur tukavuga tuti turafite ama entreprise y'abagore bangana gute bashobora kuyahagararira by'ukuri batareka kuronka isoko kuko ari umugore ariko aronka isoko kuko afite entreprise y'ingirakamaro ifise aho yigejeje nayo ubu naho turiko tugerageza gushika mu mashuri kugira ngo dushireho ama club d'ingénieur muri ama club d'ingénieur tubyo bivuga cyane gose baheze bifamiliarize nabyo nyene kugira ngo bihitire mu by'ukuri ico bashaka ikindi tumaze gukora turamaze kugira enquête itwereka abagore bamaze kwinjira muri université y'u Burundi bangana gute abinjiyeyo barashoboye guheza ishure hanyuma abahejeje ishure baruyihe nimba batagiye ku kazi byagenze gute igiharuro cagiye gukora kingana gute abatagiye bavuye akazi kubera iki kuko nibaza yuko hariho nk'umuntu bwa mbere yavuze ati muraraba neza yuko iwanyu abakobwa bafise amahirwe y'ukuronka ibyo bakora nibaza iki kintu iyi myuga benshi bitiye abagabo nibaza si ikibazo cyo mu Burundi gusa n'ikibazo tubona ku isi yose ariko uko iminsi izogenda nibaza bazogenda babona yuko atamwuga w'abagabo uhari ariko umugore n'umugabo bakoze igikorwa cyama ari cyiza igihe cyose icyo twibwira ni uko nko mu myaka ibiri itatu tuzoheza tugasubirayo tukagira iyindi enquête kugira ngo tubone ibyo twavuze amatemonyage abantu abagore bagize kugira basize aho bashika ari aba-engineer hari icyo byafashije ku banyeshuri batonya hanyuma tuheze tuvuge tuti nimba bitashobotse gute dushobora iyihe strategie yindi twashobora gukoresha kugira ngo ibiharuro bihinduke usange bangana uko pourcentage abahungu tuvuge ati 50 abakobwa 50 kuko turabona yuko n'abakobwa igiti cy'abakobwa mu ishuri ari benshi cyane ego reka nce mpindukira no kuri Joseline we yagiye muri iryo higanwa uvuze iryo higanwa mwagize kandi ko yanaronsemo n'agashimwe Joseline yongera natubwire kimwe mu gikorwa kimushimisha kuba ari umu ingénieur amaze kurangura Joseline ijambo ni rwawe cyane iryo shyirahamwe ry'abapfasoni bize iby'ubuhinga byaratunganije ibiganwa n'ibyo na cyane cyane ku rwego rw'abakenyezi n'abigeme bize iby'ubuhinga kugira ngo bashobore kwerekana za mpano zabo nk'uko natanguye ndabivuga iryo higanwa rero jewe nararigiyemwo nabibonye ku rubuga ngurukanabumenyi ndaraba ibisabwa ndavuga nti nanje ndabona ko
ndi mu bo bifuza reka nanje ngerageze nje mu bitabira iryo higanwa. Rero harya ihiganwa ryama ari ihiganwa ntivyama vyoroshe. Ndibuka ko mu gisata ca mbere nibyo narashigiriwe amahirwe ndashikayo, twashika nk'abantu nka 30 mugabo abasigaye basigara ari 10. Muri abo 10 rero wategerezwa kuba uzi wa mugambi wawe ukawuvuga imbere y'abajejwe gutanga amanota, hanyuma bo nyene nibo bamenya amanota batanga ku muntu umwe wese bisunze uko yifuza gukora uwo mugambi, uko yabivuze, icyo yifuza gushikako, aho yifuza kugera. Rero jewe muri abo bigeme 11 hama ndagirirwa amahirwe yo kuronka ikibanza kimwe mu bashoboye kuronka ubushimwe. Navuze ko tubakingurukira cyane. Mu nyuma y'ubwo bushimwe nk'uko umuyobozi yabivuze, baraduteye intege kandi baradufasha gutangura iyo migambi yacu. Kuko umugambi murabizi ko umuntu atangura kuwinjira mu mutwe hanyuma akawandika. Hari igihe usanga ufite umugambi usaba amafaranga menshi, nawe umwaye amafaranga menshi ugasanga ntayifise. Biba bisaba rero yuko uronka umuntu agutera intege kugira ngo ushobore kuwutangura. Rero ngiye ko navuga ko jewe umugambi wanje warabaye muri iyo ine yashimye, kandi nzana nawutanguye ubu turamaze amezi 7 turiko turakora. Umugambi wanje rero wari uwo kugira umuyaga nkuba dukoresheje umushwarara w'izuba. Rero uwo mugambi twarashoboye guhereza akazi abantu batari bake. Hariho abadufasha ibikorwa by'ibanze, hakaba hariho n'abakozi bakora akazi ka misi yose. Rero turiko turakora, tumaze amezi 7 turiko turakora, kandi biratanga intege ku bigeme canke abandi bantu bose kuba waragiye mu kintu hama ukajamwo mu bizewe ko bagikoze neza. Biragutuma n'ayandi mahiganwa wumva ushaka kuyajamwo kugira ngo ubandanye werekana za mpano zawe, yuko nawe hari icyo utegereza guterera mu iterambere ry'igihugu, wowe nyine ubwawe ukiteza imbere, ukongera ugatanga akazi, ukongera ugateza imbere n'ikibano ndetse n'igihugu cyawe. Ego, ukoze cyane. Ego, reka mbandanye ku mirongo ya telefone naho twakire Jean Baptiste. Urakoze kwihangana ku murongo, ikibazo cyangwa icyiyumviro? Mwaramutse neza. Mwaramutse. Ntabwo ndumva mu kintu gitondo twe ni mwiriwe hano mu Rwanda se no mu Burundi. Niko maze kubivuga Muzimana hano Baptiste, nkaba ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo. Ndashimira abatumirwa ku byo batugejejeho. Wenda ni mu Kirundi ntabwo umuntu ashoboye kumva amagambo menshi, ariko insanganyamatsiko yo nayumvise ni igendanye n'uburyo abigeme abakenyezi ubwo ni mu Kirundi, mu Rwanda ni abakobwa n'abagore, uburyo nyine batitabira amashuri agendanye n'imyuga. Yewe uko mbibona akenshi hano mu Rwanda mbona abakobwa kenshi bitinya, nkavuga igitsina gore nyine nk'uko tubikoresha hano mu Rwanda. Igitsina gore kiritinya cyane mu bagiye muri ayo mashuri. Kandi koko nk'uko wenda Marcel yigeze kuvuga yuko igitsina gore n'igitsina gabo banganya ubushobozi, ariko njye ku bwanjye ntabwo ariko mbyemera, kuko wenda turebye nko muri segonderi mu mashuri yisumbuye, tugiye wenda mu mashuri wenda y'ubwubatsi, ntange urugero kuri iryo ngiryo, ntabwo uzasanga umukobwa ashobora guterura ibuye mu gihe bari kubaka ngo binganye na wa muhungu cyangwa se wa mugabo bari gukorana akazi. Ibyo byo tubyemeranyeho, ariko nkaba ntahakana ko hari ibyo bashoboye, kuko batumirwa kuko babivuze muri za enjeniyeri, tuvuge muri kaminuza yuko hari igitsina gore nyine bagenda bagakora amapla bagashobora kuyakoresha mu kubaka ayo mazu, aho birumvikana. Ariko iyo dukoresheje mu bintu bya fizike, nkoresheje ururimi rw'igifaransa, uzasanga
igitsina gore n'igitsina gabo badahwanyije ubushobozi. ukiri ku murongo Jean Baptiste, reka kumbure ugume ku murongo mpaka ryo Jeannette agira icyo abivuze ko kumbure hari icumviro bifise ko. Jeannette, duga kwijambo. Allo Jeannette? Allo, ariko biracika sinabyumvise. Yaravuze yuko aremeranya yuko umwigeme n'umukenyezi yashoboye, atariko hari ibintu koko bisaba inguvu fizike, ati inguvu zo guterura amabuye n'ibindi byinshi, abona yuko abagabo ari byo usanga bakwiye kujamo kuko nibo babifitiye inguvu. Ico onye ukivuga kwiki? Novuga muri by'ubuhinga twize, novuga by'ukuri hariho abagira ibicapo, hanyuma hariho n'abandi baja gushira ibyo bicapo aho byagenewe, hanyuma hakabaho n'abandi baraba yuko ibyo bicapo byakozwe uko byari bibwirijwe gukora. Rero inguvu twebwe bidusaba mw'uyu mugwi tuba turiko turavugamo wa ingenieri, nta nguvu fiziki nyinshi bisaba tudakoresha mu bindi bikorwa bya misi yose. Ibyo guterura twavuga ibyo guterura amabuye iki, n'abagabo hari igihe badashobora guterura ibuye bakariterurana ari babiri. Rero umugore n'umugabo barashobora guterurana ibuye, ariko cya gikorwa kigaheza kigakorwa. Rero novuga ni kwa kunganiranira dukeneye cyane cyane. Mugabo ntawovuga yuko hariho ikintu umugore adashoboye umugabo agishoboye. Ibyo umwe atabashoboye uwundi araheza akamufasha, ariko bagaheza bakagira ikintu kizima, igikorwa iyo kimaze guhera. Ego, murakoze cyane. Jean Baptiste, uvyumva gute? Bivuga ntabwo sinzi ko nabivuga, ntabwo twabyemeranyaho, birazwi. Hari wenda iyo tuvuze nko mu Rwanda uburyo bashyizeho uburinganire, n'igitsina gore turabizi yuko nabo bazi ko uburinganire budashoboka, kubera ko hari ibyo rwose abagabo bashoboye, abagore badashoboye. Ariko yavuze wenda abagabo badashoboye, ibyo nivyo. Ariko yavuze ati hariho ukunganirana, ico umwe adashoboye undi akagikora. Hama hariko yavuze ati hariho no guterura ibuye, umugabo umwe ashobora kutaterura ibuye ariko babiri bakariterura. Bivana n'uko kuntu muba mwafashanyije, ariko umwe ntakumira uwundi ngo ntaca ashoboye n'uwundi ngo ntaca ashoboye. Ego, reka mpaka ryo na Arcade ku murongo wa telefone, kumbure tuja ku musozo w'ikiganiro, iminota isigaye ni mike cyane, ariko reka mpaka ryo Arcade nawe ashikiriza iciyumviro. Arcade, kaze neza. Mwakoze. Ndabaramukije. Mahoro neza. Ego, naye nshimye kugira icyo mvuze. Dufatiye aho duherereye, ndi i Bujumbura mu Burundi. Abapfasoni kumwe n'abigeme ubiravye, wanashaka muri rusange, imbere yuko tuvuga mu gisata gusa c'ubuhinga n'ubumenyi, dutangura amashure y'intango ariyo yibanze. Gerageza gucagagura, iminota isigaye ni mike, dusigaje iminota 3. Murakoze. Bafise ibice binini cyane mu mashure, ariko uko dutera twegera imbere bakagabanuka cyane gushika aho baza gushika muri za kaminuza bisa nkaho atabahari, ukababura. Abari mu gisata c'imyuga n'ubuhinga uko babikora byasaba ko kuba guhatana no kurushanwa ku isoko y'akazi n'abasaza babo. Igice kibagora rero kenshi ni uko baza ahubwo bakiteka kugahabwa na bamwe basaza babo, canke benshi bigashika ko iyo bamaze kuja mu ngo bisa naho baheba ya myuga bize, umwanya munini bakawufata mu gukora ibikorwa byo mu miryango. Ivyo rero bifatanye n'imico y'ibi bihugu byacu na cyane cyane Uburundi nyirango n'u Rwanda, aho umenga bizwi ko abapfasoni n'abigeme ibikorwa byabo ari ibyo mu miryango. Iminota iraturangiranye, dusigaje iminota 2 kugira ngo ikiganiro kirangire. Reka mfate kano kanya ko gushimira abatumire bacu bitavye ikiganiro cy'uyu munsi. Urantunga, hasigaye nk'umunota 1 n'igice, ariko ndashimiye cyane rwose Jeannette Kaneza yaserukiye ikishirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme
bakora mu gisata c'ubuhinga n'ubufundi ico bita ingenieri mu gihugu c'u Burundi. Ndashimiye kandi na Bigirimana Joseline nawe nyene ari muri iryo shirahamwe, akaba aheruka no kuronka agashimwe k'umugambi yashikirije mu mahiganwa aheruka kuba muri iryo shirahamwe, akaba ariko ararangura uwo mugambi wiwe wo kuzana umuyaga nkuba mu gihugu. Ego turabashimiye namwe mwese rero mwaterereye mu kiganiro muri Isanga c'uyu munsi, tubahamagarira yuko bandanya mushikiriza ivyiyumviro vyanyu, haba ari nko kuri Facebook mukabandanye ikiyago. Ego abakenyezi tubandanye kutababona, ntimushikiriza ivyumviro canke ibibazo. Iki kiganiro cane cane co kuwa kabiri ni iciwanyu, aho mukwiye kuza murahamagara muterera ibibazo, mushikiriza ivyumviro kugira ngo tumenye ico mugona. Rero kuwa kabiri tubandanye kubahamagarira mu kiganiro muri Isanga, ntimwitinye. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Dieudonné Cubahiro yamfashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire. Radio Ijwi rya Amerika. Ndashimiye kandi na Engineer Cornelius nawe nyene yari karadufasha mu buhinga bw'ivyuma. Mwese mubandanye kumviza Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.